murakoze cyane kubona mwitabiriye ubutumire twabahaye. Reba twatanze ubutumire hasigaye iminsi 2 cyangwa umunsi umwe imbere yuko dukora iki gikorwa. Turabashimira cyane kubona mwitabiriye muri benshi. Hama twaba dusaba n'imbabazi ko dutangura dutevye. Hama mbaze ni dondor abandi bose murabazi. Je nitwa Hussein Butoyi. Abandongoye Isanamu Media na Isanamu Entertainment isanzwe itunganya ihiganwa nanje ndaririmba tugeze wice ca kane muri no mwanya. Hama imbere kumeza turi kumwe n'abasanzwe ari abamambre de jury basanzwe batanga amanota kuba jeune baba basanzwe biyandikishije canke baje kwerekana impano zabo zo kuririmba. Dufise Lina Blanche, dufise Andy Mwag, dufise na Estanish. Haruri mu nzira gira shike gato hajya Fabilov. Hama no munsi ikintu cyatuzindukanye kwari kubamenyesha officiellement nuzenya gutangura edition igice kigira kane ca nanje ndaririmba. Igice nanje ndaririmba igana twama tugira iminsi yose mu kwezi kwindwi mu karuhuko, aho abakiri bato bafise imyaka hagati ya 15 na 35 bama bazi imbere yababajeje gutanga amanota kugira ngo bashikirize impano bafise, kugira ngo abantu bashobore kubona impano zabo, bashobore kubafata mu mugongo, cyangwa na Isanamu Entertainment ifise ubwo bushobozi ko yo bafata mu mugongo kugira ngo ibashikane kure bagere ku ndoto zabo zijanye n'umuziki. Hama nanje ndaririmba yatangwe kuva mu bihumbi 2021. Imvo yatanguriye ko yari yo kugaragaza izo mpano z'abakiri bato, kuko muribuka ko ico gihe twari muri ikiza ca corona, aho abantu bari basanzwe bafise amazina bamaze kubaka amazina yabo mu bintu byo kuririmba, bo babandanya bagira ukwerekana biciye ku marezo sosiyo nka Instagram, Facebook, bagira ama live. Tukaba twarabona ko abakiri bato bo batarubaka ayo mazina byari bigoye ico gihe kugira ngo bagaragaze impano zabo. Hama murazi ko twama tubigenza competition yama iba live kugira ngo abantu basanzwe bari no hanze y'igihugu bakurikirana izo mpano, abafise iyo mitaya ashoboye gufasha abajene akabafasha. Rero ubu tugeze gice ca kane, igice novuga ko kigoye gutunganya bivanye n'uburyo bukeya tuba dufise, kuko ndibaza ko mubona no ngaha kuri ntuzenya kuri bandero y'inyuma murabona ko ata logo nimwe ikomeye yo bihari uvuga ko bafashe umugongo ico gice ca kane atari aba basanzwe bicaye ngaha, uko aba bose mubona ngaha bose naba nta bandi bahari. Sigura ko igice kizotugora, ariko nkuko twama tubikorana umutima wo gufasha, turemeje ko tuzobifasha, tuzoshika ku ihangiro twihaye ari kugaragaza impano z'abakiri bato, kugira ngo bishobotse hari abantu bashobora kubafata mu mugongo bafate mu mugongo, bikunze ko twe tubandanye tubafata mu mugongo tubafate mu mugongo natwe. Hanyuma kwiyandikisha kwa ratanguye ndibaza mwaribonye ku mbuga zitandukanye, gushika ubu akaba hari abajene barenga 300 bamaze kwiyandikisha. Nubu baciyandikisha kubera kwiyandikisha kuzohera itariki 11 z'ukwindwi. Hama tukaba dusaba abamenyesha makuru ama media ko bo dufata mu mugongo kugira ngo tumenyekanishe iryo higanwa, kandi dufashe n'abantu bazoba bavuyemwo kubamenyekanisha, kwerekana impano bafise, kumbure ntibobura abantu bashobora kufata mu mugongo bakabafasha ama production atandukanye, ari ama audio, ari ama video, akagera kure nabo, kuko nibwo Burundi bwejo ko twama tuvuga. Ego rero nabonye umwanya ugiye ati nitworandira cyane, yari introduction gato yo gusaba ko ndashikiriza ijanye na nanje naririmba nico gice cakano kuri gitunganije. Hama nkuko bisanzwe ndazi ko mfise n'ibibazo byinshi nawe ushaka kubaza kuvyerekeye nanje naririmba, yabaza ko akanya ko barakanyo ubu byinshi bizakwishurwa mu bibazo muza kubaza. Ego murakoze. Jeni Kristo w'Imana warera y'amakuru ku media, muratubwira yuko abantu bafata mu mugongo mutahabona ubuzisa. Mbega edisa kigira kane kuva muri edisa ya mbere kugeza n'ubu muri ngira ko bafata mu mugongo y'abakundi. Yes. Murakoze cyane kuri ico kibazo Muco Media. Mu bisanzwe igice ca mbere cyane naririmba mu 2021
cyari gifashe umugongo ku bice 30% gusa. Nibuka ko ico gihe twaronse abantu biyandikije barenga igihumbi. Cyari cyo cyambere cyanaje naririmba haraba miyabaga myinshi bari bifuza kwerekana impano zabo. Rero buryo twakoresheje bwinshi ni buryo bwavuye mu mifuko yacu, harabaye kwitanga kurenze ko membre de jury bama bitanga gushika ubu, ariko vyarakoze biratunganye. Igice kabiri cyanaje naririmba cyo cyari gifashe umugongo a 100%, ukijana kwijana. Budget vraiment twatanze byafashe umugongo na PASAC Burundi. Cyo gihe yari kirafasha FIC budget ya Union Européenne yafasha kuvyerekeye ibintu vy'imico nuzenya culture na art mu Burundi. Ico gice caragenze neza, mbere na finale twayigiriye kuri arena aho vyabaye live. Ico gihe mbere muri baya 15 barenganye muri finale baragize ama repetition hamwe n'ama band baririmbye indirimbo zabo mais en live. Igice gatatu naco mu bisanzwe twarigeze gusibisha igice kimwe ko muri 2023 naje narimba nigeze iba. Kubera iki? Kubera twari twayiteguye gusaba ama sponsor atandukanye nitwaronka ko twiteze ko tuzobura amatora tumaze kuvyitegura neza carasivye. Igice ca gatatu cabaye muri 2024 giherutse naco nyene mu bisanzwe twamaze kwitegura ati ubu turonse sponsor bizoba kandi vyarabaye sans sponsor kandi vyagenze neza. N'igice ca kane twavuze ati nguno baje ikibazo ati none ko mutararonka bizoba n'igice ca gatatu carabaye, n'ubu turavyiteze ko bizoba ku nguvu z'abana batandukanye kandi bizogenda neza uko nyene. Twabdish kuva muri Bukomeria nayo sibazo bibiri gusa nagomba kubaza. Ikibazo cya mbere nagomba kubaza biri ikatiyeme turabona première édition deuxième édition iyi quatrième édition ariko kubaza niba ho hari ibindi bintu bishasha tuba tworogewe muri quatrième édition tubatera muri izindi édition zabo muturusho cyangwa se ibindi bintu zongera kugira ngo irushanwa nanjye ndaririmba tukibana iriyo ikibazo cya kabiri kibaza kuri umufatanyabikorwa ngaho mbona baza kuvuga kuri Vacation Ball muri première édition na deuxième édition turabona yuko bakorana na Bounce Ball ndetse kandi bari basanzwe bafite na studio recording. Muri troisième édition ndetse ni quatrième édition turabona yuko bakorana na Vacation Ball nayo kandi isanzwe ifise studio recording. Ndashaka kubaza niba atari ibanga impamvu yoba yaratumye mukorana n'abafatanyabikorwa basanzwe bafise studio recording cyangwa se hari izindi mpamvu bazatumye mukorana n'aba bafatanyabikorwa basanzwe bafise studio recording. Ikibazo gusa murakoze. Ikibazo ca mbere mwabajije kuvyerekeye akarusho gahari kuri gice ca kane bitandukanye n'ibice bindi vyari bihari. Mu bisanzwe murazi ko ari ibintu biba live, hari ama commentaire menshi no baba bandika nabashikiza basaba ico hinyanyugwa ico hinduka ukuntu vyokogwa hari tuvyirengagiza. Turafata note tugakurikira na ivyo ibisabwa n'aba basanzwe bakurikirana iryo higanwa. Hari ibintu vyinshi vraiment twifuza guhinyanyura me mu buryo bwo gukonsidera aba barenganya hajya imbere byo gutanga amanota ko muri buka mu gice ca gatatu abantu benshi abantu bari biteze ko bava bambere so bavuye abambere. Arabizi hari abemyidogo itandukanye ariko ndi kudatahura neza ukuntu amanota agana aratangwa bivanye n'amakriteri bafatirako. Ariko ubu twavuze ati muri edition ikurikira zorabukuno ahantu zokorera ko cyane tukazokonsidera peut-être n'amavote ya public ico abantu bavuga ati twe twifuza ko riyo bwa mbere bagamuha amanota tukaraba baronsa amanota menshi kaba kuri kategori indi y'amanota. Ico kintu kizoshirwa mu ngiro hama n'ibindi nyene bitandukanye bijanye n'ubuhinga ko tuvyorganiza. Twifuza ko muri finali nanje naririmba itomera nka finali herutse aho baririmbye ko murabiswa bari indirimbo zabo ntibagira playback indirimbo zindi nimbo zabo biyandikira baronka ama beat bakaririmbirako. Rero muri iki gice twifuza guhindura duhani ma beats atandukanye ko ma beats basanze bakorerako ayo bakoreye ko muri deuxième édition na troisième édition abo gushaka guhindura turabe ko tushobora kwa juta yandi ko murazi ko muziki wo muhinduka muziki wo muri 2022 ubu hari ibindi usanga bigezweho cyangwa kuraba ko twobashira to updating agagera kuri urwo rugero gubu hama twaraba ko twogira na live muri finale bishoboze turonse uburyo kuko navyo bisaba uburyo ego hama ikibazo kindi wabajije kisherekeye nuzenya turi kumwe na Vacation Boy bwa mbere turi kumwe na Bantu Boy. Murazi ituma turi kumwe na Bantu Boy bwa mbere ko murazi ko Big Farious yari umwe mu membre de jury. Okay, nje tumabona na logo ya Bantu Boy ko nabo nyene ni kwitanga kwa abantu bose baba bari ngaha
rero murazi ko Big Fizzo muri umwanya atari mu Burundi biragoye ntashobora kuba umwamure d'Ijiri ataba ari kunuzenya mu gihugu rero twaravye ati ninde muntu w'umurapere wundi yo kucyara kuri iyo place yashobora gutanga ry'amanota ashobora kumviriza agatanga amanota ku bantu bagira rap ko ndibaza mwamubona abantu benshi baza muri ndirimba harimo aba rappers benshi ifo ko haba umuntu afise ejya nawe nyira asanzwe ariyo nuzenya yiwakora ashobora kugira gutanga amanota afise ubwo bushobozi bw'ubumenyi bwa hip hop hama ati benshi abantu bafite ama studio andi mwagurazi ko hariho kuza music ni studio ikomeye ngaha ihinyanyura n'indirimbo Cation Boy studio rahari umva nabantu bashobora gufata mugongo nabo nyine bajya abajene bari hajya ashobora kuvuga ati je nakomera indirimbo zibiri umva bisigura ko ntazo mushira mu indi studio ngaje kurera afite studio ashaka kumushira hari akaca mukora indirimbo nawe nyene uko directement umva niyo preference uvuga dukorana n'abambara d'Ijiri basanzwe bafite nabo nyine ama studio yinyanyura ku buryo nabo nyashobora guteza imbere abo bafite impano kuko nabo nyine mu byo munuzenya muri objectif zabo guteza imbere impano barafise ubwo buryo bwo kuvuga ati kafate umugongo umuntu tumuduze mushikane ku rugero urishimishije nitwa Prosper n'ibitaro iyo abayiga habaho gushimwa matari banga gushimwe ikibazo ciza bagiye kubeka ubushimwe ico kibazo abantu benshi babaje guhiganwa babaza ico kibazo ati bushimwe bwifashe gute kuko bwa mbere abaza guhiganwa baba bari interesse d'abord nico baronka hayizi higanwa nivyo mu bice biheze cyambere cya kabiri bushimwe bwa turaba cyane bushimwe ngo amahera dutanga kuko ushaka umuha umuntu miliyoni 10 ko ushaka guteza imbere muziki wiwe ugasa muziki miliyoni 10 ntakije kumuteza mva nawe yoja muri studio adafise umuntu amukurikirana adafise umuntu azokurikirana imyaka nk'imyaka nk'ibiri canke umwanya muremure kugira ngo agere kure ama conseil coaching nibiki wasanga nizo miliyoni bamuhaye ntazo zimufashije agiye kugura nk'impena akagira umugambi basanga ya talent washaka guteza imbere siko rateza imbere tore ikintu shira imbere turatanga uburyo amahera ariko si uburyo gutuma umuntu yeca atera imbere muri amafaranga bumuhaye kuko ndibaza ko mubizi amahigano yo kuririmba yatangiye kuva kera sinaje aririmba gusa twavuga ko naje aririmba ari ihiganwa iyo tuba ko ari media yateguye sana mu media ariko amahiganwa hari za primusika zabaye kuva kera harandi mahiganwa ubu ahari atunganywa n'ama media kandi batanga amafaranga menshi ariko mu nyuma yaciye nk'umwaka imyaka ibiri ukiyumvira ryo umuntu yabaye uwa mbere n'ujya higanwa vyagenze gute ugasanga nta terambere yigeze agira muri uwo mwuga wo kuririmba turatanga ubushimwe dutanga amafaranga atari tuvuga ko ari nka encouragement gusa cyangwa transport bavyumva uwa mbere twama tumuha miliyoni 2 wa kabiri tumuha miliyoni 1 n'ibihumbi 500 wa gatatu ibihumbi 800 ariko dushira imbere cyane kuri ayo mafaranga dushira imbere ko kuri iyo avantage aba yaronse yo kugaragaza izo mpano ziwe kuko abantu benshi barakunda kubaza ati mbe tworonka contact za naka twabonye zikuririmba yo tumufate mu mugongo je nico dushira imbere cyane gusumba ubwo ayo mafaranga tubaha y'ubushimwe nitwa MC Donald Ngambore kuri Radio FM ikibazo canje ko cifashe nashaka kumenya mbega imbere muri edition zitatu zimaze kuba haramaze kugaragara impano nyinshi zigiye zitandukanye ndetse bakaronka n'ubushimwe bugiye butandukanye mwoba musubira inyuma mukabandanya mukurikirana bamwe mu bashoboye kuba batsindira iryo higanwa nanjye ndaririmba canke inyuma y'ivyo byose biherera ngaho ntimushobora kubandanya mumenya iterambere ry'umwe mu bashoboye kuba batsindira iryo higanwa nanjye ndaririmba musa turabikora nk'umuntu yabaye wa mbere muri nanjye ndaririmba igice ca kabiri muri 2022 nujya muhungu Jukyu mushiko baracasohora indirimbo kandi urugero agezeko sigo yarari kico gihe ataraje muri nanjye aririmba kandi si we wenyene hariho Isanamu Gang ni bamwe mu bantu baciye muri izo edition cyane muri edition ya kabiri babandanije bafite urunani hamwe hamakaba bafashwa na Isanamu Entertainment turagereza tukabafasha bakurikirana mbere n'abantu bataba batsinze ko ikibazo baje ni ku bantu baba baratsinze n'abantu batigeze batsinda bahereye mu gice cya mbere cyo gukurakuranamwo benshi turabakurikirana baradukontakta hari byo dushoboye kubafasha hari nka equipment kugira bakore video hari uburyo butandukanye turabafasha na promotion kora amazi ku Isanamu ari media turabana tubikora nayo minsi iheze hari twa Thomas yari mu gice giherutse ca gatatu we ntiyabaye n'uwa mbere ariko ariko gusora indirimbo turamuinvita turamufasha mu buryo butandukanye kugira ngo turabe ko iyo mpano yo kushobora gutera imbere sho gukura ego
musique aussi reka maze ndagushimire cyane umusanzu warongoye Islam Media twibureje abantu usanga muri izo bitandukanye n'izindi cyane ko bagize yuko bahisemo amadomaine arashoboye icyo ariko arakora mu buzima bwe bwa misi yose ariko reka tukubwire Islam Media ibanye n'amasamirizi ibanye n'ute muri mbonesha ku cyacu Burundi kuko kino kintu na support bisi tukabura kuri bantu na samirizi ndi mu cyacu Burundi bizirenze yuko bashigikira umuziki bashigikira ariko tukabura samirizi cyo gukoresha kure imbere iza gusigura neza yuko ingaruka muri ibyo by'iki uniga yatwaye isanganiro awards ya Islam Media twarangiza agashimira abandi baramo ariko twemeranye muri circulation twari tumubona atwaye award ariko muri sindi ndavuga ko babisha makuru bagiye batatwanye yabo bamukoresha kubera impano y'ucame ibiganiro ku masamirizi twaragiye kumubona niba cyari kibazo cyari gisuku cyari gisuku cy'umugenzi wacu wabisigiye tungana bakurikirana ariko cyo shaka kumenya ibanye kugira amasamirizi cyakibanye n'imbonesha kure ko tubona ubutwaye iyo award tsakuza kusubira kubona haba kumunisha kuja ku masamirizi murakoze kubanije ngo Islam Media yagukira na radio deja nyene muri ngaho Rwanda ama kwabo je kuma afishe cyane kumwe nyene yavuga kuri afishe kuri ikintu cya hatireho igikorwa guterera sima kangu uburyo cyane kinini umuntu aterera guca afise ama kandi ari gihe ushobora gusanga umuntu propoza n'ubufasha n'umugwe neza abenshi mu Burundi mu gukwirukana nta gukubita arashobora kuvuga ko atabikeneye atarinze kuvuga byinshi amaso bivuga ko birebire iyo uvuze nk'aho kantu naganshije kuko ikintu cyaje ukivuze ngo yatwaye award nta kiganiro ntaki ahubwo n'amamedia nayo je nashaka kumenya ingene abanye nayo n'abaririmbyi kubera ko siri ku mpano shasha hari ukuntu hariho ignorance ndaza yuko atari juki ko yari mushasha deja muri game ahubwo yategeza kwakirwa bamenyesha makuru bakamubaza kubijanye n'ukuntu award yakiriye kandi ntiyakwefye ngo yarakiri mu kibanza rero mu nyuma sinzi ko ni kuburanyuma yaza ko babanye neza kuko izi communication wowe question yagarutse iri kuri bashe question yagarutse ni ya bashe kandi kuri bashe nagisiguye kare ko umuntu gusponsoriza ntabwo ari ngo amafaranga cyangwa ibiboneka umuntu ashobora gusponsoriza sero nuko avyumva rero nibaza yuko ngaha anya ari kiyago kandi kuba yaraba yagije kugeza aho muzana muri conference nibaza yuko nico kiyago cyo kujya kuri bashe byari byoroshe cyane rero ntitwokirandira ko gusa numva umengo nko kw'ico kibazo cy'uko umuririmbyi atwaye award akaba ari washarondera media atazi niyo zironderera kubera ko twebwe twakoresheje umwanya bivaye n'abari mu kibanza mu mwanya nyine rero naza yuko ubu duhari muri conference kugira ngo hakosorwa amakosa yaba yarakozwe mu minsi iheze canke tuntu n'utundi murabona ntawe yaraderere ariko cette fois ni umumengo twobishiramo ingufu cyane bikazogenda kurusha uko byagenze mbere byari bimwe mu byo twobasaba nka media kuko murabona mwarize mushika ngaha niko muje gushikira izo mpano yoshaba desi uvuze ijambo barakumvise iryo jambo ni sawa okay andi ibindi bibazo hari umuntu shakubaza mama murakoze cyane twagoragoza kuva muri Kings Family Burundi ariko ikibazo canje ndacerekeza aha arabaririmbyi benshi bazoza muri no higanwa bazoba batanguye kuririmba bazo ari bashasha nubwahe butumwa mu barungikiye nikuye kuntu mubabwiye bitegura
icyambere na mbere kwanza nshimira Isanamu Media kubona ko ikora igikorwa gikomeye nk'iki. Icya kabiri nshimire abajiri bagenzanje kuko si igikorwa cyoroshe. Icya gatatu ndakwishure nkuko abajije abaririmbyi bashasha bagira baze guhiganwa tubaha impanuro nyabaki kugira baze biteguye. Icyambere na mbere novuga yuko boza biyemera hama bitegure kuko ndazi yuko mu Burundi ari tala zivuka kira buri munsi. Baze biteguye umuntu azoze azi yuko aje guhiganwa aze kuza muri famille musicale hama aje kuvyagwa nk'umusani mushasha aza guteza imbere igihugu hamwe n'umuziki w'u Burundi. Murakoze cyane. Ndabaramukije. Nibaza yuko ahanini ikintu no kunganira ko ntari Rwanda cha à gauche à droite no kuvuga yuko iri higanwa ryabayeho kugira ngo habeho aba jeune bafite talent mugabe izo talent zishoboye kuzamurwa zishoboye gushigwa hejuru hanyuma bashoboye nabo nyene kwiteza imbere. Ariko mugabo muri ivyo harabaho kwigishanya. Ni naco gituma twebwe iyo turi muri jiri ntabwo umuririmbyi twibanda cyane ku kuririmba kwiwe gusa, ariko turatanga n'impanuro kandi tukamubwira na juste hari ivyo nivyo tugira benshi badakunda kudutahuramwo. Kenshi hari gihe nk'umuntu umuparticipa cyangwa umuntu abaje guhiganwa kenshi usanga umenga twamukariye, rero benshi bagaca babitahura nabi, ariko ni juste ko ni ya image tuba dushaka gutanga kugira ngo buri mujene wese aza guhiganwa aze kuza yiteguye, aze kuza ari prêt, aze kuza ari sûr n'ivyo atuzaniye ngaho imbere. Ni nayo mpamvu ngiye kuri ico kintu bakora baravuga ati tuba dushaka yuko umujene wese azoza yiteguye cyangwa uwari wese azoza guparticipa azoza yiteguye. Ni muri iyo ntumbero rero twebwe tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo hambavu yo kuririmba ariko n'ibindi vyose icyambere na mbere aba yifitiye confidence muri we. Ikigira kabiri aba ari umuntu novuga yuko ashobora kumva n'impanuro dushobora kumuha, ariko jewe icyo nohagarara ko cyane nuko umuntu wese azanga muri Isanamu Media cyangwa kuza guhiganwa muri iki kintu cya nanje ndaririmba nuko yoza yiteguye, azoze yiteguye kuko muri no edition nta kintu cyo kubabarira kizobamo. Ico ndakibemereye, nta kintu cyo kuvuga ngo urumva ngo dufukerere ko umuntu aririmbe nabi hanyuma ngo dohorereko. Nukuvuga uririmba nabi tuzobimubwira kandi tuzobimwereka, ariko kandi n'uririmba neza tuzokwaprecier, ariko kandi tuzobikora mu bwitonzi ndetse n'ubuntu kugira ngo umuntu naho basitwo mukarira muga kameme naze kubona kumenga turi bikoko. So nico no kunganira cyonyene, ariko ibisigaye vyo no gushimira Isanamu Media bashoye kwiyumvira kino kintu kubera ko urazi ni benshi bafite amafaranga no kusumba bano bantu, ariko muga adashobora kwiyumvira ico kintu cyo kuvuga ati bateze imbere impano. Murakoze. Nitwa Gildas Nduwayezu naserukiye magazine Rikomage. Nagomba kubaza mfise ibibazo bibiri. Kimwe gifatiye ku mugomba guteza imbere abajene ugwaruka, ariko kandi nagomba kubaza kuvyerekeranye no kwitunganya mu by'ubutunzi. Mbega uku kuririmba hari icyo bishobora gufasha abo bajene canke no kuririmba kugira ngo abantu baryoherwe hama biryohere gusa? Cyo ni cyambere. Hama ikindi n'igihugu gisanzwe gifise imbona kazoza yo kuba igihugu giteye imbere. Mbega amahangiro mwege mufise kuri bene uwo mugambi nayahe canke muri uko guteza imbere izo mpano nanje ndaririmba nigiki bene ivyo bintu bishobora gufasha ku iterambere ry'igihugu? Murakoze. Gildas urakoze kuri ico kibazo. Ikintu novuga kuri kuvyereka impano z'abaririmbyi ubugira mu buzima nta mugudakiza.
mutubona ngaha twese tubayeho kubera umuziki umwe a 90% benshi ngaha barafise ama responsabilité n'ama studio n'ama famille donc ikintu novuga no felicita kwanza icya mbere ni isana mu media kubona yadushize hamwe natwe tukazana izo nguvu par exemple kuri kote yiwanje nka kuza music mba ndi ngaha kubera ndabe umuntu ushobora gufasha kandi benshi turabafasha bivanye niyo tala tuba tubonye kuri uyo muntu n'abandi nuko nyene baba bafite amazu akora umuziki simpaka nko studio gusa n'abamwe batanga uburyo Mama Lao sikiliza donc baba bari ngaha kugira bafashe ako kantu gato baba bafise donc kuri je novuga ko music na kazi kandi gakomeye kandi karimwo novuga n'amafaranga mwe benshi nga murabizi ko mbone kubera ibintu bitaraba neza cyane but we still keep going maybe ejo bizoba bimeze neza mugabo kimwe novuga usubira inyuma gato ku bantu baronga ayo mapri ni ntabwo ari prix nini cyane no ivuga ko ni support ya isanamu iba yatanze kuri icyo kintu kubera abandi bantu babone izo mpano niba bafite amafaranga bashyiramo bafashe abo bajene pour dire que twe ngahe turabaririmbyi ari ahantu udashobora gushikana umuntu atari kumufasha kuri audio maybe video turabikora conseil éducation justement n'impanuro zimwe mugabo ni ikintu gikuru kizihiganwa ni kubera abantu bafise imitayi babone izo mpano z'abajene bagishirimo amafaranga mugabo still gushika ubu novuga niyo komba turimo yo kwerekana izo kampani abo bantu bafite amafaranga ko umuziki nawo nakazi mu zindi kazi dufise ngaha mu Burundi kubera je pense que on ne peut pas vivre sans musique twese turabizi il y a pas de médias sans musique il y a pas de propagande sans musique nta kintu na kimwe ibe muri eglise donc from the scratch umuziki ukenewe mu bintu byose so kuri jewe novuga ko ikintu fundika na mu gudakiza no mu gisirikare ari amabandi tubona amabandi abavuza amatrompete donc kuri jewe novuga ko abantu bo bafise ako kantu gato babagwiza tunga bokazana tukagashyira hamwe tugafasha aba baririmbyi naho twaba dufite ama studio mugabo twashobora kumufasha indirimbo zibiri album mugabo burya kugira ufashe umuntu album ukamushyira muri highlights bisaba uburyo n'amafaranga menshi kandi ari ahantu natwe dushika twavuga reka nituze kuboneka nk'aba escrow muri ibi bintu n'aba bapeti reka dusabe izindi nguvu ku ruhande donc kuri jewe novuga ko oui la musique peut faire vivre kandi ndakunganira turaheza umuntu wese uza no mutaye ku muririmbyi baza ari uruhombo rurimo na ruhombo rurimo plus umuntu w'investisa ko plus akura plus akukwinjiriza niho ubutunzi bw'umunyamuziki buhagaze plus akora plus amenyekana plus aba umustar plus winjiza kandi iyo ureze ibikura atakira bikigwari ngo bikirara agaruka bigushimira ndibaza ko urabizi wewe rero tugira ko tunatumira nabo bantu b'amakampani kuza gufasha izi mpano zo muri nanje ndaririmba tubasaba namwe ko mugira mubatubwirire amajwi yagera kure nawe nkimbonesha kure nk'abajournaliste tabibutsa ko umuziki ari rumara muri communauté muri société babandanye bafasha amahigwanwa bene yagira ngo tunganwe neza ama ashaka kubaza sinari yamaze ndaririmba niba ntacyo nzobera hehe abifuza kuja kuraba muri kwinjira no kubumva
ngo final kenshi ikunda kubera ngaha kuri institut atakintu cyangwa muri arena atakintu gihindutse tuzekorera ngaha kuri institut français donc ndibaza ibindi byose bazobibona kuri ama publication za Isana Media ahantu n'amatariki bientôt on va publier oui calendrier mu misi izosohoka yerekana ariko muri naje naririmba hariho amafaze cyangwa ibice bitatu bya bitungana hariho preselection aho abantu barenga msanga nk'ubu dufise amajana 3 bamaze kwiyandikisha kandi kwiyandikisha ni kurahera ivyo ushobora kuronka abantu nk'amajana 5 rero ukuremo baje amajana 5 abafise iyo mpano kugira baje muri ngice muri demi final nakazi karekara bakora nk'imisi nk'ibi bako barakurakuramwo kugira baraba abantu bafise iyo mpano hama bacaje muri demi final hama bacaje rero muri final mu gice ca nyuma c'amakibera swat ngaje kuri arena ivyo bice bibiri vya mbere biba live biba ikibiriraho kuri Isanamu Media page ya Facebook muri cyo gihe tubikorera muri salle muri studio Isanamu Media si hanini ngo twotumira abantu bakaza kurorera ariko tubatumira ko barorera ku matelefone yabo aho bari hose ku isi n'abari hanze niko niyo ntumbero kugira ngo n'abantu banyemitaye baba hanze mu bindi bihugu bashobora kubona ibiko biraba izo mpano bashobora kuzibona zigaragare neza